Ndi Sheila ndi umukobwa yahuye na challenge abandi bakobwa benshi bashaka kuba bahura nazo mu buzima bw'ubukumi ukaronderwa n'uyu ukaronderwa n'uriya rero ndafise umukunzi mugabo haraje mu diaspora ibintu biteye ikibazo cyane muri iki gihe haraje umuntu vyitwa ko ari mu diaspora mugabo mwarabibonye ntiyariwe yara mafrappe kandi ivyo birashika muri societe turi hama nyene harabaho guteranywa hagati ya jewe n'uwo twari kumwe ariwe kaje neza mfatana na wa mu diaspora mugani we yabishizemo uruhara den umva mu diaspora maze kudekuvura ko atari ivyo nukujuragirika nabaye umukobwa yajuragiritse mu buzima bw'inkundo mu nyuma Imana irabigira neza irabitumbereza bwa mbere mu nyuma twabanje tugira ingorane z'abavyeyi abavyeyi kudahuza urumva mu nyuma hazamwo aba diaspora baravyica hama nyene birangira ngarutse kwa wa wundi nyene nari nataye wa wundi ninde kaje neza aje neza ninde Sabas Sabas sheri wako turumva urahura n'umuntu akakuramutse ngo Sheila ni sawa agaca kubaza ngo nakarakomeye umva kaza ngo sheri wawe arakomeye canke ukumva akubajije nk'ikibazo ngo none ngo nkajyango nyene ngo byagenze gute urumva ukagomba biragoye muri societe ni mu ntara utabaye mukobwa abantu baragoye urabizi wirinda amabwira uritonda uze uba kugwa wese mama twareranywe uze weri ugiye se mama. Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Abuja Flavor. This is Step Media, channel of progress for this industry Abuja Flavor. Chakenya makuru shamo kibazanira bishamvuga muri industry Abuja Flavor. Nkuto mose bikora. Reka tuze dukengurukira Imana, hamadusura dukengurukira nabwo akunzi ba Step Media 257 urava yiwa ndakunda cyane kandi big up sana kuri support wamutwereka biraduka cyane ku mutima bituma tugira courage no cyane kurondera ibiganiro bimeze neza cyane biri update na cyane muri vitamin nyene mwamwifuza yuko bibazanira nimvuga bibaha n'impanuro na cyane muri society mbamubayemwo. Yes, kuri mikoro kumuna Beni behind camera CK professional umutima nanje witeka nikigenzi canje sha kijama cyangu cha zamani sana urumva tubonana kenshi kuma stati gusa urumva ucyumva nta kundi. Yes, for the first time ndamubona uyu mubona imbere ari imbere ya kamera jewe twamuhuje na Kamikazi niwe twahujwe na Sheila umunsi bari bagiye gukora indirimbo ikirundi menga ribwira Kamikazi ngugiye aho ugiye c'est pas les histoires sinzi twe twari mu bikorwa byo gufata amasanamu ico gihe rero bica biragenda neza tuba abagenzi jusqu'à aujourd'hui uno munsi naho twasuye kumuha iteka canke yasuye kuduha iteka ryo kuza kumukoresha ikiganiro kubwa filme yari kwarakinamo arakaraganamo cyane filme bise ubuzima ari kumwe no mu kinyomaresi n'umuririmbyi kandi abikora neza cyane muri gospel musanzwe muzi kwizina rya Sabas Burundi. Yes, izina giwe yitwa Sheila araza kubidondera cyane kumbe usanga izina giwe je narivuze nabi usanga ifise irindi zina nyene bizarre reka kumbe tumwe umwanya baramutse hanyuma cyetumyanya ndene bukiganiro fresh Sheila sawa ego sawa naam ego ni posha zama siku mingi sana siku mingi myaka myinshi cyane na mahoro ndashima Imana ego bimeze neza cyane en tout cas vraiment mina furahi Yes, rukubwanje no mugatiri Sheila roshaka kuramutsa abakunzi ba Step Media nasanzwe bakunda Mareresi nasanzwe bakunda indirimbo zo guhayagiza Imana. Ndaramukije bwa mbere na mbere abantu bose bariko barakurikirana iki kiganiro ndaramukije abakunzi ba Step Media nkuko ubivuze ndaramukije n'abantu kandi tuzinanye mwese naho tutazinanye mugira umwaka mwiza mushasha naho tutarawugeramwo umwe wese ahazoyirabira iyi video duhuriye muri 2023 kabisa muri 2023 kabisa. Yes, muri 2023 ibinizire ku bintu bimeze neza cyane kuri Step Media no kuri Beni no kuri Sheila nize tuvyize shaje ndavyizeye nuko ego ndatanguye kumoterwa n'ibintu vyiza byo mwaka uze reka tuvyizere ko zameze neza cyane like nabwiye ati rero ku rundi ruhande ari makuru menshi cyane ariko aravuga kuri Sheila
araza kutubwira why biriko biravugwa cyane par rapport y'amakuru y'ukuri no ku rundi ruhande cyo tukaba tubizi ku yindi mpamvu cyangwa usanga ari ibindi bintu tutazi. Yes, kumbura dutangura neza Sheila, je ndakutse kuya Kamikazi. Kamikazi ni yayo. Ni bien? Ko bien. Baravuga najyana. Haraciye iminsi urabizi iyo umuntu ari hari undi ari hariya mugabo ameze neza ndabibona. Jamaa yetu sister je kubwanje namufata nka sister. Yeah. Mumatire muravugana bien. Arakubwira ati rero gukubera iki atakida cyane kandi kwadozi ko abantu bakunda ibikorwa byiwe cyane. Ico naco ndabizi ko. Mugangira muzoshobora nkuko nawe ubizi mvuze ko ari sister wawe nka sister wawe iki uzoshobora kumurondera muzovyivuganira ivyo ni question personnelle yiwe kuri privé yiwe ariko nizere cyane kubw'ibikorwa nkaho muri mugenzi we kumbere arashobora no kugacisha mugakubwira cyera bugera urazi mwitegure nkaho muri abadanseuse biwanje mwakitambira iby'ikirundi mwitegure vuba nzoza mu Burundi sinzi ko bimeze oya nta makuru mfise ntumbwiye Igezi beka ndi mu makuru na ndi bimeze gutegashe yari indirimbo yitwa Uragiye indirimbo iri mu mudiho w'ikirundi indirimbo yavuga cyane yabwira we peut-être kubera ko yaragiye mugabo kandi yabwira nabandi benshi irakunze kuvuzwa mu manza mpora ndavyumva ibwira ku mukobwa ugiye ahantu utamenyereye ahantu utabaye utakuriye donc ze witware neza wigenze runtu ego kabisa uducishizamo gatoyi mwaririmba gute Uragiye mukobwa twareranywe uze weri ugiye se mama Nimba aho karakwiye tupenda kabonisto tugize basi ni mu ntara utabaye mukobwa abantu baragoye urabizi wirinda amabwira uritonda uze uba kugwawe se mama twareranywe uze weri ugiye se mama Guys bakoze step njya kuri 5-7 umuzi yamaze kumumenya utamuzi nawe mafu wibenya je numbaze yes takubwira ati rero Sheila je kubganje for the first time je ndagiye kuba ukibirimo ukibikora neza kandi ukibafasha cyane abasanzwe bakorera Imana cyane mu bice bunzira y'amarere y'isi kuko no mafilm ya Kamikazi mwenga ari film ya Kamikazi uri ya film Urugo muri 2018 canke 19 sindavyibuka neza hari n'iyindi nta yindi urimo ya Kamikazi oya ni film imwe gusa ya Kamikazi ya Sabasi ya Sabasi nyene yoyo isanzwe nubu iriko irabandanya abantu bayikurikirana barabizi film ubuzima haraheze igihe cyane ndakwenda kini kumenya feedback z'abantu muhura nabo muri society cyane uri muri circulation ziwawe bakubwira apo ya filme nkuko murakina cyane ubuzima urumva nyene mu Burundi ko musanzwe mubizi fait hari abantu bafata film nk'ubuzima réel turimwo wowe uriko murakina nibyo hari ivyo dukina ubuzima nyene turi abantu babamwe bagenda bacamwo muko umuntu agaca ashaka kubizana nka realite ya wewe no kuvuga kubonye akubanamwe washele nyene bon urazi ko no muri rya filme twakinishije amazina yacu niho rero binaryoheye gose urumva urahura n'umuntu akakuramutse ngo Sheila ni sawa agaca kubaza ngo nakarakomeye ukuntu abikubaza ukamengo ni vya vrai nyene muri kumwe umva kaza ngo Sheila warakomeye Reti basha nivyo muri filme gusa nta kindro canke ukumva akubajije nk'ikibazo ngo none ngo nkajyango nyene ngo byagenze gute urumva ukagomba biragoye muri societe uri oblige kubatandukaniriza uberekane ko ari bikino ubereke ko ari bikino ko atari ibya vrai nyene atari bwo buzima bwa misi yose urumva ko ubusanzwe kukirana vyiza arakanu estime nawe kinabibi yo estime urumva nyene abantu bamwe sinzi gituma hari abantu bamambira ngo estime muhuye ntiwiruka estime n'umwana mwiza ndabibatuye n'umuntu mwiza cyane mudashaka kwibaza mugabo ukuntu abantu bama bambaza turahura n'umuntu muri bus ngo ni sawe ngo estime muhuye ntiwiruka ndavugira ati estime n'umwana mwiza mu buzima busanzwe ngo ntibikunda ya reba rakwiye gutahura yuko nibikino c'est vrai mugabo hariho abantu babayeho muri ubwo buzima kabisa ariko ku rundi ruhande ubona bigufitiye akamara kahe bwa Sheila bwa mbere birangyohera
birashobora kunyohera cyane iyo ndiko ndava muri jewe nkafata Sheila nkamushira pembeni then nkaja mu kibanza cyo wundi muntu iyo personage bampaye nakinye nitwa Sheila mugabo peut-être ko ntakinye ubuzima bwa Sheila jewe nakinye ubuzima bw'abandi bantu benshi rero personnellement birangyohera gufata jewe ubwanje nkishira pembeni nkambara ujya wundi muntu nkakina ubuzima wundi muntu arimwo abayemwo ashobora gucamwo biranezera kumva ko nishize ku ruhande d'abord nkibagira nkaba mu wundi muntu amikigira kabiri filme nyinshi dukina canke nkizo maze gukinamwo nyinshi nizihanura surtout muri monde ya gospel rero biranezera kubona ndiko ndaparticipa mu gutanga impanuro canke mu gufasha abantu bari mu bibazo ibi canke biriya ko ari umuntu ashobora kwiraba akaraba ati bijya bintu yaciyemwe nanje nivyo naciyemwe akamva arakwigiyeko uburyo witwaye muri rya filme nawe akagomba kuvyitwaramo rero biranezera kabisa question ni partie yo kuvuga ati rero je nka Sheila ndafise ico binyungura kuri jewe ariko twidusubiye inyuma na societe twizere ko na societe ubuzima filme novuga ifise abantu cyane ishikira abantu like nk'abantu kuri bayakira twizere ko ifise ishikira abantu ego ndamaze kubibona turabona ama message y'abantu batwandikira gakubwira ati nukuri wandemesheje akambwira ati bijya bintu nakayakubwiye nanje vyandemesheje byangaruye ndabona yuko hari ibintu nariko ndakora canke nariko ndatumberamo bitari vyiza ya turabona ko hari ikiri kwirafasha abantu iraremesha zirahanura ego guys ndakubwira ati bakunze stepinze kuri 5-7 n'umukinyi mwiza ni no muri nimzikazi mwiza mbwi kitubabaje ntarakora ku gatwe kiwe kubera ikisheyina cewe sindigera ndavyiyumvira ya afite umvumenga uwo kwishima nyene kurafasha abantu ko nyene bon ego biranezera cyane ku gatwe kiwanje navyo nyene vyonezera mugabo sindabishiramo umutwe ngo ndavyiyumvire n'ukuri gose wapi kabisa guess usanga twibutsa gatoyi mbega muri filme ubuzima ukinurinde muri filme ubuzima ndi Sheila ndi umukobwa yahuye na challenge abandi bakobwa benshi bashaka kuba bahura nazo mu buzima bw'ubukumi ukaronderwa n'uyu ukaronderwa n'uriya rero ndafise umukunzi mugabo haraje mu diaspora ibintu biteye ikibazo cyane muri iki gihe haraje umuntu vyitwa ko ari mu diaspora mugabo mwarabibonye ntiyariwe yari amafrappe kandi ivyo birashika muri societe turi hama nyene harabaho guteranywa hagati ya jewe n'uwo twari kumwe ariwe kaje neza mfatana na wa mu diaspora mugani we yabishizemo uruhara then umva umu diaspora maze kudekuvura ko atari ivyo ndasubiye kugaruka umva nukujuragirika nabaye umukobwa yajuragiritse mu buzima bw'inkundo mu nyuma Imana irabigira neza irabitumbereza bwa mbere mu nyuma twabanje tugira ingorane z'abavyeyi abavyeyi kudahuza urumva mu nyuma hazamwo aba diaspora baravyica hama nyene birangira ngarutse kwa wa wundi nyene nari nataye wa wundi ninde kaje neza aje neza ninde Sabas Sabas sheri wako sheri wangu mu film yes ariko kurundi ruhande akabona muri societe bariko bavyakira nkavyo kumure ubona ko muberanye tuvuge gute oya si question yo kuberana ahubwo ni cakindi navuga turafise ikibazo cyo ko abantu bagomba gufata film bayifate nka realite peut-être hariho nk'abantu babibagira yuko abantu dukinana ari abantu bubatse harimwe abantu bari nkumi n'imisore urumva akubonye mukinanye muri kumwe muri nk'umugore n'umugabo muri film baca bagomba kubona ko no mu buzima busanzwe muri umugore n'umugabo ariko siko bitegerezwa kugenda si umusheri wanje hanze muga muri film twari en couple umva bigarukiye mu buzima nyene kabisa like ariko kurundi ruhande umuntu yarakwiye gutahura yuko bijya mu bigira kugira mu bafashe ahubwo sivyo muba mubayemwo mu buzima busanzwe byane gashayira nivyo kuko twese nitwava dusanga abo twubakanye canke aho dukundana bashoboye gukiniza film babikunda mugabo urumva
gukina ukina role baguhaye ntukina ngo nuko ari ivyo urimo mbega kuba warakinye uri umusheri wa Sabas kandi abantu bakanabibona yuko mu biviva neza nk'abasheri kugira ngo resultat ya film ibe neza sibyo nagashayira mbega uwo mwari kumwe burya ntiyababaye canke mu kurasa y'aho ntiyavyakire nabi oya sinabi kuko urumva byose bivana no gutahura nkuko nawe n'uwo bubakanye ari guhava bifata nabi mugabo iyo atahura oya ni ya telefone mu gihe azi ivyo urimo kandi agatahura ko ari bikino kandi ukanabimumenyesha bien sûr akaba yabikurekuriye n'amahoro je n'amahoro ariko antuka vraiment Sabas ngira yarabonye ko hole iraho vraiment kwikubereye cyane kuba umusheri wiwe bon sinzi ivyo ariko urabona ko deja n'abantu barako bavyakira nkavyo ariko kuri ruhande sivyo ni vya film sivyo nashye ya ni film gusa ariko twisunze twarabona ama behind the scene Sheila araboneka ko ari umuntu ari funny cyane funny sana iyo kote ndayizi turi kumwe n'umushaka kumara iminota 30 muri tariko muratwenga turabona ka video deja muko para prepare ya scenario muri mu bugeni Sheila ahamagara umuntu amagi ngo muhamagaye umugeni asama gifu mugabo none ninde yavuze ko wambaye kanzu ya mariage atajya deja muri ta place ukwiye kwifata nk'umugeni bon umugeni none ninde adategerezwa kujya kubera umugeni uko namabukwe bani uko natabukwe bani unamama bose barazi ko wonja ugacunya ku munsi w'umugeni oya uko amarusha rero vraiment oya sinzi la plupart benshi siziko rubi wana bageni baricunga ko hego barifata baririnda surtout ku kintu mugabo wewe je nari nshonje none nari kwicwa n'inzara motif ngo nambaye kanzu y'ubugeni ariko kandi ngomba gushiraho umuco aha ya video yarazungurutse cyane ngo umugeni ariko arajya amage abantu benshi bari bazi bien sûr ko nagize mariage mugabo ntiyari mariage yanje yari yo muri film donc yari Sheila muri film apana jewe wa vrai ariko ndiko ndarya amagi peut-être ko ari kubera ko bitari bya vrai iyo biza ko ari mariage ya vrai nikeka kwirigi nari kuririra mu modoka nari kurirya nari kurirya mugani nikeka ko nari kuririra mu modoka ariko hajya numva ntivyari bya vrai deja sinari umugeni wa vrai uko afeki wa mu film akutudanganya ari muri film donc ibyo muri film biheze numvise ataca bimbuza kwirira amagi rero nibaza se kwibaza ko ari ibyo abageni ntimuzoze muri yandagaza kugira ntimuzoye yari blague byari byo muri film ariko ku rundi ruhande cyo mu rumenga byari simple cyane ahubwo si rero kwicwa n'inzara je no kuri sinzicwa n'inzara nzoyajya rero urazi ko après ya video yiwawe twaje tubona ubundi yabaye rero ya reality yarafisikiye kuri clash yani yanyu mugabo nivyo je n'ubundi acagaruka kuri iki kintu nico nabajije umuntu surtout nk'abavyeyi bambyara barabonye ijya video baca bamwira ngo nibiki abwira none byanditse ko umuntu yambaye kanzu ya mariage adategetswa kubita sinze peut-être kurira kwibarabara ariko naho nyene ntivyari bibi gose rigira imwe nariye vraiment rimwe byari kwicira ibintu urumva ariko unyotewe hariho abahora bajya benshi barajya sincèrement mariage benshi barajya mugabarira mu miduga ata abantu bababona rero nimba mushobora kujya batababo nimba barajya urinze atajya sinzi nero bajya binyegeje no nico nagira mvuga urinze ujya winyegeje ukarira mu modoka none hanze naho yatari sare Gese kuzo sepeje kuri gatanu indwi nabwiye ni Sheila afite ikintu kinini cyane kumbure yo batirera cyane muri film no muri music gospel na cyane yababwiye asoma benshi bagiye bakorana ariko kuri ruhande tukabona ari kuri uwo ruhande rwaba ariko tumone ku ruhande rwe agaragara nka ariko akubwira ati ku ganje sinawura exactement sinzi kumbure n'ivyo nkunda ariko twizera yuko basi umunsi umwe mutima mwiranda zumugera bagati Sheila kugera rero hageze ko bikorera ivyo basije na Sheila tubirindi ko niyo nzira n'ubundi mbona umengo bitera bijayo canke ubuhembwa menshi cyane ku buryo bikubuza kuri ivyo bintu araje bon oya Yesu ku mugabo urumva nta numwe avuka uyu munsi ngo atangura acatera bavuga ngo ntawavuka rimwe ngo yuzire ingobyi wa sindiko ndabibona muri ivy'iwanje muga peut-être ko bizogera ntavyo nzi kabisa tuvyizere ko bizoshika tubirane Sheila bega nk'intambo bikuze guhura nazo muri ibi bintu usanzwe ukora neza
vy'amareresi intambwe niya indi nyene n'ubu nta kindi kintu je nama mbona kigoye atari uko abantu bashaka kubifata nka realite umuntu akakwita izina atari gwawe akakubona mwe image atari gwawe gukina filime biryoshe he ndiraryoshe iyo uhuye n'umuntu ukumva nyene araryohewe no kukubona araryohewe no byumwa ukabona ko umuntu abikurikirana afise kandi ico bimufasha bien sûr kuko nta kintu kiryoshe nk'iyo umuntu akubwiye ati sha bijya bintu mwakinye hajya kujya kuntu witwaye byaramfashije cyane byarampumuye amaso ya niho biryoheye nta kindi kabisa. Yes, uba wifuza gukurikirana filime zawe usanga kuri YouTube yitwa Gutega Shade. Zagaragayemo cyane cyane zanagaragayemo film ubuzima partie za mbere ziri kuri Sabas Burundi mugabo partie nibaza nko guhera kuri 13 canke 14 sindavyibuka neza kuduga ziri kuri GN Films. GN Films niyo tuzozisanga. Yego. Yes, kumbere abakeneye kumenya ama information menshi a propos ya GN Films mwari kiganiro twakoranye na Sabasi yaratubwiye ibyari byo kunya yashyize kubitandukanya YouTube y'indirimbo na YouTube y'amafilme y'amasezerano cyane cyane mukumbere byaracanga abantu cyane usanga yikorera indirimbo ntayibona abantu babara kubuzima. Yego. Yes, kandi twizere ko filme ubuzima ikora bagyohera cyane kandi twizere yuko kandi na partie igira 19 very soon kuyenyere Sabasi bitubwiye ko tuzoyiha. Yego. Na abantu badashaka kwihera. Ntibagomba kwihera. Ari kwitegerezwa kuzoga abantu barayikunda n'ukuri barayikunda turabibona mu buzima bwa minsi yose kabisa. Yes, kukumere naka message gato wobwira abantu sinzo kugira amareresi n'abasanzwe mukora akazi kamwe ko kugira amareresi kubazikurikirana nibakomerezeho kuko no gutera intege abazikina uko muziraba biraduha inguvu ama commentaire yanyu zaba nziza zaba mbi byose ni byiza harabaho mu baramaze gukomanta nabi ari bunashaka gukomanta no kuri nyene ukumvura babaye mugabo ntubabare gose kubera ko wewe nivyabona kandi biba bikenewe. Commentaire ko babaje ari commentaire imeze gute? Hari umuntu sindamwibuka mugabo yarigeze gukomanta ntiyambabajiyo yarantwengeje estime yanyuruje antegetse ibyo mvuga arambwira ngo ntiwari gutukanya ko bukwe ngo wari kwemera ugapfa kubw'urukundo wadufiriye ni Yesu wenyene jewe mfe kubera urukundo n'igikunda naramuvuze avuze ko nyene bimeze cyane oya nibikunda wemera upfe urabanza ukora ivyo ugiye yakunyuruje ariko arakubwira kugira ngo urabe ko kiza ubuzima bwawe then uzosaba ikigongwe wowe nta muhungu wobwira ati burya rero sinjye amasheri simara mfungo biratandukanye bagufatiye kw'inkoho bakubwira tutamututse utamwikuye umurahire kutamukeneye urapfa nogirike naramubwiye ni nta mutima ugira rero umuntu yambwiye ngo wavyitwayemwo nabi ngo fare kumubwira bon ubwa mbere hoho si je nari nayipanze yari yanditse kujya nyene nategerezwa kumutuka ubugira kabiri no mu buzima busanzwe akomfa ndagukasama nkazogaruka gusaba imbabazi nakundi none ngire none mfuye hari natari kumenya ko bari bantegetse kumutuka mugabo nje nkamusaba imbabazi arabitahura kabisa iyo yarantengeje sino mu bindi bishikanye n'urumva umuntu arashobora gukomanta akakubwira ngo wambaye nabi cyangwa akakubwira ngo bisize nabi mugabo atibutse yuko peut-être bishobora gushika bivanye n'umuco wo munsi ngene byagenze bivanye n'ama image ntase neza rero mugabo nibisanzwe umva biba bica bikukabura cyo tubona ati fo kukosora ahantu ahubwo ku ruhande rw'abafana babwira ati rero mu byo bakurikirana byose baze bavyakira baze baravyakira nkanya tuba twakoze ni mwana birinde biza nukuri haba igikorwa gikomeye urabizi nawe nk'umuntu ari muri biba byo umuntu aba yakoze cyane kugira igikorwa kirinde kija habona c'est vrai utunenge ntitubura hariho natwe two tubona mugabo ugasanga ntibikunze kugira perfection à 100% mugabo turagerageza nyene tujye gukosora muzo gume mutubwira mugabo nyene bakaraba bakoresha ari umuntu akomante kumvuragize n'ubwo uko badiri muri vraiment nitwabura amagirira ingorane. Izaba kuri ruhande ko basanzwe musangiye akazi ko gukina nabo mukina muri race nabo.
nibakomereza aho courage kandi cyane film Ndundi nyene dusigaye natwe tuziraba gose nyene tukabona ko kandi urumva n'abantu barabivuga ati film Ndundi muri iyi minsi ziko ziratera imbere nukuri courage kandi cyane nibabandanye nibakore peut-être yuko hazogera igihe bikazana umusaruro ntibyoroshe muri iki gihe kubera ko amajambo arahari ni menshi ndakunze kubona mu minsi iheze hariho abaterana amajambo birashika navyo nzi oya vyama vyabaye kurya no mu baririmbyi hariho abaterana amajambo no mu bakina amareresi hariho guterana amajambo nahe ahantu hose birabaho abantu barinze bakorana barenga umwe babiri batatu birashika mugabo iminsi yose nukuraba basi mukaza muregereza ivyo dupfa tukabishira hagati yacu bikaguma entre nous ntibije mu bantu kurumva tuba turengeje kabisa hama nyene mugabo courage nukuri ubu uyurara aba film Ndundi ukumva uraryohewe cyane yego je nizera ko imbere ari heza cyane kabisa numwe wese mu byo ariko arakora mu ruhande arimwo bimeze neza cyane ndabemera nukuri urabafana abarundi abafana cyane dapa turetse Sabasi abandi bakimya amareresi bamuzi bane ni benshi cyane estime wa mabukwe wabone Joseline Madame Joseline nyene yanduka ndamukunda cyane ubu ni wakabiri wa yarandiye umutima muganda ndamukunda cyane bon apart yabo twakinanye bo urumva bose ndabazi kandi film twakinye rimwe abantu benshi cyane rimwe ba Fani mu ntango hirimwo ba Enoch hirimwo ba Sabas bien sûr ba estime ba Mimi bon hari mu mugana Mimi ndamuzi irimwo benshi ndababona benshi ba Abel ba ndababona n'abandi mu zindi bari ba sishaka kuriruka amazina bose muganda babona n'abandi bose tuzakinaye ndababona cyane ndazikurikirana kandi urumva ikiducanga tuguma tubona amazina muri filme ntitwibuka amazina ya vrai kuyafatanya niyo mpamvu bamwise Sheila rero mu buzima bon kugira zo guma dufatiye umutwe ko ari Sheila nyine sinzi ngene vyagenze kugira twese tugumana amazina yacu mu buzima afu menga Sheila mu filme nyinshi akunda gukina kunze gukina wowe gira mariage naje sindatahura igituma baguma bankinisha ngira mariage ngirira umukuru ya ngira amakanzu ya mariage arambere na Kamikazi wararimvye ibintu vya mariage nyine kwa Kamikazi c'est vrai naho nyene nagira mariage ucura baraguhebura ata hasi uraryamura arabura bampevye ku munsi wa mariage shamwibazi ntibaje kuntora birababaje hama muri abarundi n'abana babi babinye umushari bawe baramuroga chakize umuntu azosura kumubereka umunsi wa mariage cyabura ufise kandi n'imyazari oya ntiyaje baramushuye ntavyo nibuka baramushushuye aca aragenda mariage birahombe iyi nayo mugihe mariage yarabaye naragize mariage turirira amagi umunsi wa mariage naro n'iyindi itaraboneka y'ahandi hantu ya mariage nyine ya gatatu tubirabineze ibintu ntibizohera neza yes kumbura Sheila ndagushimira cyane Sheila merci nawe mama mariage niko twokwita tugire gute ntihataje ni problem kumbura twakwifuza ubundi tuzobava tukuronka Sheila yego yes kumbura wifuza kumukurikirana kumbura afise imboga ziwe afise ahanagirira mutiage ziwe nyinshi cyane mana yanjye urugero rwabo witwa gute mu Sheila naruga ngiye afise urubuga ashaka kutubwira ko mutiage shagira kuri mana yanjye je birofa byose biri kuri TikTok n'ibintu bizima tuk ya yitwa gute sinkunze gukoresha ama réseaux sociaux gose ndaraba iby'abandi muga TikTok ndamaze kabiri ntekereje maze kabiri sino TikTok ndayikunda ndayiraba ndayikoresha yitwa gute wifuza gukurikirana Vince ya canke Vince Alvin Sheila n'amazina yanje yose witwa Alvin canke bucibaruta je n'izina ry'ubuhizi bampaye rishasha kurikira bucibaruta sinzi cyari ry'abavyeyi baba oya nitwa ndayizeye Alvin Sheila mugabo na bucibaruta nasanze bararinyisa abagenzi urabizi ko nitwa amazina menshi yesu rero ni TikTok Facebook nakoresha ndayikoresha Alvin Sheila ndayizeye Instagram Vince Twitter Instagram ni Alvin Sheila Twitter aya
nayikoresha Snapchat byose nabyo nkoresha nabikoresha kenshi akoze sipete kuri gatanu indwi akajije ngora mwitama lakubifuza kukurikirana cyane kutereka ibikorwa byiwe bya YouTube genda kubisange kuri GN Films cyangwa kuri Sports Burundi azakora kwa film menshi agiye akina cyangwa kuri Kamikazi film rawunyera azakora ku ndirimbo yari manya Kamikazi indirimbo igeze kure cyane cyangwa wifuza ko muvugana kutereka ibikorwa bya film apana kuderanger apana kuvugana aho tugana ya film ndashize ko note bien kutereka film musange kuri zo platform ziwe ni TikTok hamwe na Facebook yatugena na Instagram gake ndabikoresha gake Yesu wifuza kumukurikirana yabivuze amazina musange kuri zo platform ziwe cyane nashuri cyane murakoze cyane ibibazo byinshi nakubaje ikibazo kimwe wibuka nakubaje cyane ngombaje ibibazo dukunda guhura navyo muri film nivyo ndavyibuka ngombaza Yesu kumuna twagabishije twazana Sheila bitwamukenera ubundi azoza umwanya zomuzana kandi mwamwifuza Sheila zosubira rutare bye mwakoze cyane kudukurikirana kandi nkuko nabibabwiye duhuriye muri 2023 mu migisha y'ubwoko bwose kabisa impande zose recto verso mbere na nyuma umve hejuru no hasi